Yeah, welcome again mwese mukunda ibiganiro vya Bujahit Tv. We are together. Nice. Turi hamwe kabisa, turi kumwe. Shorero iza yatanguye ndazi ko muri benshi cyane mwari murindiranye igishika. Live y'uno munsi ndabona abantu baguma baduga. Ibintu ni fresh kabisa. Better than them. Amubonye ari hafi yacu rero ngaho. As a class group I see behind the count image nziza, eka good music, byose bashikire ukuri kwamye. Live rero yatanguye umutumire wacu ni Big Fizzo. Twamwakiriye no munsi nkuko mubibona. Icyo twubasaba nuko wandika ama commentaire yawe, andika commentaire yawe ngaho ivyo ubona byose, ibibazo byose wifuza kuza kumubaza Fizzo. Fizzo no munsi rero yaduhakanye kugira ayage n'abafan biwe. Jewe sinza gufata umwanya munini wo kumbuja TV mugira icyo mubagiza byose araza kubishura ndavyibaza. Reka ndamwakire. Big Farious, eshima yako bro. Eshima yako pia. Hari undi umuntu yoza kunyambika ataje ni yambika. Muri kwambika vye muri douche niwe nyene wiyambika sinzi ko aba ari undi muntu akwambika. Nice. Je santumenyera aba star nkamwe mamufise aba liste ega uwo musilisa ashaka kwambika ibintu biguyiwe utari guyiwawe donc d'abord kumenya kwanza go. Fizzo jemhere ngaha. General Fizzo. General yavuye he? Ninde yayiguhaye? Wataziriwe nande? Wamaye izina rya General ni nyakwigendera General Adolphe ego. Hari habaye iki kugira ngo iryo zina kubatiza iryo zina wakoze iki mpaka baze tsibe ni General kabisa? Kubera yakunze indirimbo ziwanje hamagavuga ati wewe vraiment ndabye n'imyaka umazemo muri muziki mbwaho naguma numva imiziki wawe nkaguma numva yuko uri hahandi nyene uri on top. Umaze imyaka myinshi ubikora neza donc tarambye ati kabisa wowe ukuriye u General mu muziki ego. Nice. Tutarabandanya Big Fizzo cyakwanza tubwire n'ubwa mbere winjiye mu nyubako za Bujahit habonye gute? Nacho habaye vraiment ameze neza. Mbwa gusa abuze climatiser. Kuke ifo kwagura climatiser vraiment. Ibintu by'ama ventilateur bizana inuze ivumbi munuze kuke ifo kwagura climatiser ego. Nice. Bon nahandi ni ugeze mu Kanyaru. Wewe ubona ugeze? Oya kubwiye ngo ugeze mu Kanyaru. Ngo muziki buri ugeze Kanyaru. Urumva nimba wewe voyage yiwe aigarukira mu Kanyaru. Bon sokuvuga ngo woca umwidogera ngo kubera yavuze mu Kanyaru. Mugabo ugiye hawo nko hanze kure ukumva umuziki w'u Burundi kuravuzwa no kuvuga kugeze kure ego. Uriko uravuzwa umuziki w'u Burundi uravuzwa hanze ikintu kuko abarundi benshi baracidogera Big Fizzo. Abo bacidogera nabantu bamaze kuja hanze cyane n'abantu bidogera vuga ukuntu eske abo bantu bavuga yuko birashoboka kuba batembera kandi imyidogeri henshi ndibuka n'ikigano duheruka gukora nawe avuze ati uburundi barakunda kubwinuba muri East Africa na cyane mu bintu by'amahiganwa hari abantu peut-être yuko uvuga ngo ko batawuvuza cyane nkuko bahora bavuza indirimbo zo hanze ngaha. Mugabo ndazi kugiye mu Uganda baramenya Fizzo, ugiye muri Tanzania hari abazi Fizzo, ugiye Congo hari abazi Fizzo, qui veut dire yuko kugira bamenye Fizzo nuko baba bazi indirimbo ziwe kandi kugira umenye indirimbo y'umuntu nuko baba bayivuza ahantu soit tugiye muri club cyangwa ugiye he cyangwa ku radio nuko gusa peut-être batatuvuza umwanya munini nkuko twebwe tuhora duha nkuko abajournaliste bo ngaha mu Burundi bora baha chance bajya abantu bakabavuza cyane ego. Dizo cyane turi kumwe na Big Farious no munsi mu nyubako za Bujahit TV yahavuze ati hameze bien ariko sinzi. Okay nice. Big Fizzo abantu ni benshi bari bakurindiranye igishika kwanza karibu mu gihugu cawe mu Burundi niho wavukiye ariko kenshi Fizzo urafise ingene ucomoka ntusezere ukagaruka ntibabimenye ni kweri? Antukaje muransezera abantu nyene bari hafi yanjye sishobora gusezera igihugu cyose ngo ndabaheze bose. Abya mushuko nakugira kuri Instagram ka posting ati ari igihe biba bikenewe guposta yuko ugiye mu bikorwa kanaka mugabo juste ugize trip wawe isanzwe ugiye kuraba umuryango nta kamaro ko kubiposta ngo werekane ati ndagiye kuraba umuryango no. Mugabo umunsi nzoba ngiye ku kazi nzi yuko bampamagaje ahantu ngiye kurepresent igihugu
nzobiposta ati ndagiye kuduza ibendera ry'igihugu mu gihugu kanaka ngiye gukora show mugabo nibaza yuko umuntu agiye juste kuri business yiwe isanzwe nta kamaro ko kubiposta ego sipaka abantu bose bamenye iyo ugiye canke kuko hajya ntuzi amwe mu majambo ukunda gukoresha mu ndirimbo ziwawe ariko reka tutangure kwanza mu matazirano yawe urafise better than them bisigura iki ko muri Icongereza gigoye sinzi uwo numva uko kenshi uruvuga welcome urashobora kuba deja Bujahit ningira ni Icongereza hit so urumva baddest nice Big Farias cyenda ikubwira mu Kiganda wakabi aho rero urangurishije nagi no Kiganda nacuzi no Ikiganda urakizi mbwa buntu gitahura ni nkuko jewe nzi gender zigihura voilà amajambo make Big Fizzo azindimi zose ndazizi kuzitahura nico kibazo no kuzivuga mbwa ndazi yuko iki ari gishinwa ndazi yuko iki ndazizi mbwa kuzivuga no kuzitahura nico kibazo ego okay Fizzo utahura indimi zingahe indimi ushobora kuvuga ushobora gusigura ushobora kuyaga n'umuntu nizingahe Kirundi Giswahili Igifaransa buke buke n'Icongereza buke buke ego Big Farias hajya microphone bisigura iki mu Kirundi naco nzi telefone bisigura iki mu Kirundi naco nzi Fizzo nuzi Kirundi je numva uko uransubiza ku ishuri no turiko turibukanya amwe majambo yatakaye mu Kirundi je nibaza ko mbaza ivyerekeye umuziki ndundi aho geze n'icyo tukwiye gukora ego byo bavyiza cyane. Okay, nice. Big Farias, si kenshi tukumva muri maskendo atandukanye skendo ni iki? Skendo ndakivuge gutega man. Skendo ndakivuge nka ama bears. Bears ni iki? Bears ni my godness. Ni ariko Fizzo. Sawa twagiye. Okay, sawa. Si kenshi tukumva mu news mu base atanuga si kenshi tukumva mu base like bijya tumenyera ati nkawe Big Farias je nibaza yuko byari bikenewe canke si ngombwa wewe waruzi ko byari bikenewe wewe nkawe ubona ko byari bikenewe je mbona ko byari bikenewe mu ntumbero yo guhakaza ibinyamakuru bivana n'akazi ubahaye je sishobora guhaba abanyamakuru urukurukuru rw'ubeshi canke so indirimbo muzomenya namakuru ari net namakuru ari propre namakuru atari gwa rukurukuru umuntu ngo ndagwaye ngo ndagwaye mu mutwe canke iki ngo ifoko mu mvuza ari ubeshi canke ngo je twahebanye n'umugore wanje iki kugira ngo ushaka gusohora indirimbo yawe nukuvuga yuko utiyemera kuvuga kutiyemera ku kazi kawe ko kagiye gukora neza comment est-ce que nshobora gusohora indirimbo nce mvuga ngo nahebanye na copine wanje kugira ngo babivuge hama nce sohora indirimbo nukutiyemera nimba akazi kiwawe kameze neza nimba ukizera wewe nyene ukavuga ati iki kintu je ngiye gusohora kigiye kuba kamata abantu gufata abantu bazowikunda tu n'as pas besoin yo kuvuga créer n'importe quoi je n'ovita ko ari n'importe quoi wiyemera surtout ikintu cyambere no gushira talent yiwa ukizera talent yufi ile team msanii bila skendo hayupo unakubaliana na hili wanani wanasema hao wahenga wa muziki Elise Boy ukubali okay Elise Boy kule anajua Kiswahili sana labda kutuzi amna mhenga wa muziki ni mwenye aliumba unasikiza bwana hakuna msanii bila skendo au ni watu wenye ambao wako faible sana ni watu wenye ambao hawajiamini unasikiza kimimi kivyangu najiamini kwa talent yangu na kwanza ni sababu ni talent ambayo Mwenyezi Mungu kanibariki nayo kaniumba nayo so au wengine ngo bila skendo sijui hakuna muziki bila skendo nafikiria kwamba ni watu ambao wako hawajiamini kwa kazi ambayo wanaifanya acha muziki wako ufanye skendo sio ufanye skendo ndani acha muziki wako ufanye skendo sababu muziki wako unaweza kufanya skendo umewavuzi muzina ile ni skendo muziki unaleta skendo sio wewe msanii ulete skendo sababu eti muziki wako upate shavu hapana inakuwa ni Mungu kanipa ambacho kitu ambacho kinanifaa mimi ni talent ambayo inanifaa mimi so na inabidi na mimi nitumie jinsi Mwenyezi Mungu anavyotaka mimi nitumie sio nitumie kinyume na jinsi Mwenyezi Mungu anataka nitumie labda sijui hizo skendo unajua kuna watu wanaongea skendo nyingi usikuelewa so
Watu ambao wanafanya hivyo kwanza ni watu ambao hawajiamini. Yeah. Okay, Big Farious ati ibintu by'amaskendi wiwe amabezi wiwe ntabiha agaciro sana nk'umuziki wiwe akunda asora umuziki utera akajagari mu bantu kugira ibintu bigende neza cyane. Big Farious urabaza abarundi sana, uramaze kumetriza abarundi cyane cyane abafans babo. Ushobora kuraba karere ati hano harakintu akaririmbo kagorana gato, hano harakintu reka dusone indirimbo z'urukundo juste abantu bagume baryoherwa bagume mu rukundo. Biva kuki wowe wamenye gute byagufasha umwanya ungana gute kumetrize izi situation zimeze gute? Situation kumenya ati waharakero yuko soro umuziki utera beef utera embouteillage mu bantu canke umuziki uri pose kwa ibintu canke ni ibintu bikuza mu kusukonye. Icyambere ni kumenya icyo abantu bakeneye. So urashobora kuvuza inanga iminsi yose nanga abantu bakaruha. So ifo kuko n'umuyaga n'ikirere kirahinduka, ifo rimwe na rimwe kuzurahindura kuko abantu bose ntibakunda ibintu icyo kimwe, urumva abantu bose bafite amagu yawo. So kandi nkaba nshimira n'Imana kubona yampaye impano yo kumenya gukora rap, ndagerageza R&B, ndagerageza Afrobeat, ndagerageza nakibutazi kuririmba. Sinovuga ko ndabizi mugabo ndagerageza bivanye na talent Imana yampaye. So nukumenya ati umwaka nakoze hari indirimbo nakoze kureka peut-être abafans bakumbiye rap, peut-être abafans bakumbiye hip hop, peut-être abafans bakumbiye R&B. Donc ni kuzura varia kuko urabona ni uri kurateka indya ifo yukushiramo ibirungo byinshi, ufata amavuta ugafata iki ibintu nk'ibyo. Fizzo, kubera iki utakunda vie privée yawe ije kumugaragaro kandi umuririmbyi vraiment baravuga kuvuga ati muri umustar na vie privée agira? Kwanza nashaka umbwire ijambo ryitwa privé, kuba privé niki? Okay, ubuzima deja bibaye privé ni biba bishaka kuja hanze. Ariko ku mustar na vie privée. Qu'est-ce qui te dit yuko ku mustar ta vie privée ba? Bivanye nuko abantu bakeneye kumenya umwanya wari wose Fizzo ari mu biki, ariko kuri iki ameze gute, arihe Fizzo ari muhira iruhutse abameze gute kwako ibintu nk'ibyo. Kwemera ubwo buzima bamenye aho uri icyo uri kurakora. Ariko wemeye ubustar rucu byemera. Ubustar si kuvuga ngo guca kumenya icyo umuntu akora. Ngiye muri toilette bamenye ko nagiye muri toilette. No, hariyo Farious, hariyo Fizzo, hariyo Better Than Them, hariyo Ndugwe, hariyo na Mugani Desire. N'abantu babiri batandukanye, urumva. Hariyo Fizzo ujya bazi kuri televiziyo, bazi ko aririmba, bazi ivyo bishaka byose ndakutakiye byose. Mugabo hariyo na Desire Mugani afise famille, afise abagenzi bari hafi yiwe. Voilà, n'abantu babiri batandukanye kandi n'ubuzi bubiri butandukanye, n'ubuzima bubiri butandukanye. So hari ikintu abantu bose badakeneye kumenya. Okay, Fizzo, ikintu abantu batazi wawe? Ikintu batazi ni cyinshi ko sinushaka ko bakimenya kandi si byiza ko bakimenya, ni secret yiwanje. Okay, nice. Big Farious, bisigura yuko una mind sana wa Mbeya. Wambia ni kusema? Wambea una mind sana. Urumbe sigura umuntu agerageza gutohoza Fizzo ninde, abahe, abameze gute, abantu ntubakunda, aba paparazzi. Tise pourquoi ndakubwira ikintu kimwe. Deja bamaze kumenya bazoshaka kumenya iki wanje. Bazoca banduhigwa bari byose turabizi. Ifo yuko ubasiga abantu mukabaza. Point d'interrogation. Byo bose bugari ucuta. Bivara ifo yuko ugumana kajya kanovera. Voilà. Fizzo, mu gatondo uvyutse mu gatondo ugasanga imbere y'umuryango wawe na kamera wongiri. Utanabivuga? Kandi ngunda gufilma? Sinokwemerera ko mfilm. Ya. Kirigenda gute? Cyose ni program. Tu peux pas. Urumva ubo wigire mu buzima kuko umuntu wese afise vie wiwe adashaka ko umuntu ariko mu bihugu byateye imbere Big Farious ibi biri clear. Icyo si gihugu uvuze ngo byarateye imbere mu gihugu iryo si terambere, sinovuga ko ari terambere. C'est pour cela yuko jewe mbashaka ibintu by'wanje ibyo abantu badakeneye kumenya ntibakabimenye, urumva ibyo navyo bakeneye kumenya bakabimenya. Yeah. Uraziko n'urusaku atari gwiza, urusaku rutuma ingo zisambuka, urusaku rutuma abagenzi bahebana, urusaku ni ikintu kiri negative deja, urumva ugize urusaku bituma ibintu byose byangara. So you have to keep away that shit. Urani Big Farious rero Fizzo message ninyi ndagenda ndasoma ndazishobora. Je muri ibibazo byanje no bihagarika tugasoma message abakomante. Comme tu veux, je ndingaha kubwabo ya. Okay, nice. Fizzo ari ngaha kubganyu. Reka
dusoma komantere make ashoboka hama turuhuke tukurike indirimbo kuko nuko tukora turaruhuka tukumva indirimbo kugira umutumire amira amategato hama ibintu bibandanye. Gaston kama kawaida ko bitebye byatanguye. Okay, hari abantu bafite amazina kuri Facebook, hari n'amazina je ntosoma. Power ni shemezwe. Mkali, we love you so much. Nta karirimbo mwoba muri ko muradutegurira ko guheza umwaka akana kabaza kwa Fizzo. Oye no kuvuga yuko atakurikiranira. Deje muziki, hari umuziki mushasha wa Fizzo yasohoye Tigita. Goma ya bien sana Tigita muhinga w'ivyo bariko barayidutegurira Tigita bashabayiduha. Jean-Claude ati ndakunda sana your my name Mr. You. Okay. Gaston ati bonsoir ndugwe uraberewe sana. Tarakoze cyane. Gedeo Nkundimana ati nakuona mzee baba nakubali sana Fizzo. Close ati nakubali mzee. Jean-Claude ati mbwira mugani turumugani wallahi mbwira mugana tarumugani. Okay, just kuvuga yitwa Guy Pascal ati ndatahije sana Fizzo Belgique turi kumwe sana nawe. Ndatahije na Alver Namour. Voilà. Gaston ati twarabonye hit song yitwa Tigita none nta kandi ko kurangiza umwaka. Urumva ijya Tigita ni barabona ko ari yo kurangiza umwaka. Oya urumva nivyo bintu muramvuga iminsi yose kuko juste hari abaririmbye benshi usanga batirigana usanga bapanika kubera ubwo abafanzi kuko abafanzi surtout abafanzi n'abantu ba mbere sinovuga bon kuri je novuga ko baderanja mugabo ni baba baderanja mu mutima mubi cankiki bo bashaka bagume uba ikintu cy'uburyo iminsi yose urumva kandi bakibagira yuko ikintu cyose ni bukebuke tuva hari igihe ndonga ama message y'abafanzi b'abafanzi biwanje bantuka ibitusi nashobora no kuvugira ngaha bibashavuza ati pourquoi utagira kunuku ukaca usanga rero wa musicien agiye nago agiye gukora ibintu kubera kwihutira ikintu mugabo nizere yuko ku bafanzi banje ni imyaka maze yose ndi ngaha ndiko ndaririmba iyo ntari kuba ndabaha ibintu bakunda sinibaza yuko nari kuba ndi ngaha muri uwo mwanya. Urumva ikintu kimwe gusa nubwira abafanzi biwanje nuko ikintu cyose gikorwa n'umwanya wacu sivyo. Tararavye abandi basani benshi barasohoye indirimbo shika usanga no musi asohoye indirimbo haciye iminsi ibiri agasohora iyindi iminsi donc ntuwa n'umwanya uri umusani ntuwa n'umwanya wijya ndirimbo ya mbere wasohoye. Urumva antukatira mu kwezi kwa 12 none twageze mu kwa 12. Okay, twageze oya nturagera mu kwa 12 turagera mu kwa 12 deja bon ini nuze ni nka kado ya Noel kado ya bonane Tigita umva si sawa. Haro reka tufatse naka kabazo irimo hariyo nizina navuze yuko na video nzosohora video hariyo video nshasha nzosohora le 24 nzosohora na team ya Bantu Boys Elise Boys nzosohora uwo munsi nyene wa le 24 jewe nsohore Double J asohore. Urumva ayose n'amakado ego voilà yacishuye hariho amakado rero ntimupanike abafani yagaye abafana vuba cyane rero Big Farious araje n'indirimbo Elise Boy yagiye gusohora indirimbo le 25 décembre 24 bucari le 25 le 24 urumva ibintu bimeze neza cyane. Indirimbo zitatu zivuye muri Bantu Boys zishusha ma bomb ama video ka ni indirimbo bon ni audio video nice. Tigita video gyari ni babanze baba nta mugambi uhari wo kuzogira ama blanche ya Bantu Boy nka hagati mu gihugu. Ama branch arahari mugabo ntiturakora ibintu binini ya mugabo dusanzwe dufise branch kwanza muri noze mu ntara ya Rumonge. Tuko turarondera abantu bari sérieux abantu donc
bakora bashaka ubuzindi sino amabranche deja nico cifuzo cacu kugira amabranche mu ntara hagati deja mbwa twatangiye no mu Rumonge abantu barahazi benshi ushaka t-shirt ya Bantu Boy ari mu rumdero wa Senke radio ico kintu narakivuze kandi narakoze na live kuri nuze yiwanje kuri Facebook yiwanje Big Fizzo nakoze live benshi barakunda kibaza kandi benshi baranakivuze haro n'utuntu bapostinze bon ni vyiza kubona batwifuriza ivyo bintu mugabo ku bantu bo biyumvira ningo gwa rukurukuru nababwiye gwa rusaku nta Bantu Boy ifise television canke radio mugabo navyo nyene biri muri souhait urumva kwa kundi umuntu uvuga ati j'aimerais avoir radio yiwanje j'aimerais avoir ça ni ibintu birimo kandi ikintu cyose bigenda buhoro buhoro nta kwihutira ego gusa kimwe no gusaba ya benzeno akintu yasize kuvuga beef ya Fizzo na Satbi yaraheze je sinzi ko hariho beef abo n'abantu babandi bakrea ama beef hari beef bo ku ruhande rw'iwanje nta beef sinigeze ngira na beef nare maze kubivuga kenshi kandi narabisubiyemo nigeze kugira indirimbo ya beef imwe yari mu oncle wanje Uncle Crazy byari bizwi cyane mugabo nta hantu na hamwe murumva mbwira izina rya kana kandi abivuga mu muziki hariho ahubwo hariho abandi navuga izina mu muziki we akaca giyitira kugira biboneke yuko dufitane beef je nta beef uwo mwanya wa beef ntawo mfise kuko nta hamwe beef kuri tujana hamwe ikintu avuze cyo gushigikiranira ico nico hari abasane benshi bafise complexe d'infériorité kuko deja umaze kugira complexe ntushobora kuzi wanje ngumbaze aka kantu ndimbeho ubikora gute kugira wikore uko mugabo kenshi mu ndabibona mu ba producer aba producer barabikora arazi banaje hari akantu kangora ukuntu usanga mwese muteye imbere mugabo hano ahi wacu mu Burundi surtout abasani bafise iyo ntuze iyo cyo no kwita complexe kuri jewe naravuze kuri jewe umusani wose ni karibu tumvikana neza ni karibu kandi naho tutumvikana sinoca mvuga ati uriya guterera ku ruhande oya reka dukore kuri aka kajambo wa magonde nawa acha mbali washize kuvuga iki icyo ni kirundi magonde ni kuvuga iki kuko abantu bose barazi ko magonde ari Satbi iryo zina nibaza yuko ari we yagitiriye ego niwe yagihaye nyuma y'iyo muziki navyibaza kuko kare ariko uravye hariho beef hagati ya Satbi uko bivugwa hariho beef hagati ya Satbi na Fabi Love niwe atangura kumwita magonde ibintu nk'ivyo ko bakuranye mu Kanyosha nivyo ndiko ndavuga iyo umuntu asohoye indirimbo surtout mwebwe abamenyesha makuru murakrea ibintu urumva kitedi yuko Fabi Love yoba yavuze ati ujya ni naka je nashatse kuvuga yarabyemeje je nashatse kuvuga naka bien sûr yabivuga ku mugaragaro okay je yavuze gute hari indirimbo nyinshi yagiye arasohora avuga magonde kandi tumbaje magonde ati muramuzi yavuze magonde je navuze ba magonde kive dire ba magonde ni babandi nyeri badashaka bagondama mu bintu byose urumva sice sinavuze umuntu umwe kandi ico ni kirundi kina wacamba nizi voilà na ba magonde babandi bose basari badashaka iterambere ry'undi musani parce que hari abandi umenga turi muri competition kwiruka turabo ninde wa mbere ninde wa kabiri ninde wa gatatu ico kintu rero abasani muri ko muribesha kubera ngo uwo ninde ahubwo we kora akazi kiwawe neza urabikuka kwinjiza amafaranga ntuyiruke ngo ndu wa mbere urashaka kubura uwa mbere atakintu nakimufise urashaka kubura uwa mbere abana bawe bako bararinzara urashaka kubura uwa mbere mama wawe ariko acuruza ibintu mwibarabara ya mafaranga uronka cyangwa ya mafaranga wagize ugasanga reka tugwanire kuba bambere hanze reka turabe ukuntu natwe twozana ukuntu bahora baza kujya ayo mafaranga yiwacu ngaha bakayatwara iwabo reka natwe turabe ukuntu twogenda hanze tukazana ayo mafaranga yiwabo urumva je navuze en general abantu bose boba bagonze mu mutwe
Uzigura satbe kwita magonde yakoze amakosa. Chancel ico kibazo nico kumubaza we ntushaka kukimbaza jewe ko je sinzi biri mu mutwe wiwe sinzi ukuntu yiyumvira. Donc iyo question uzomutumira umubaze ati mbe wewe kubera iki wise magonde ko je sindi mu mutwe wiwe sindi ngaho kumwishurira ico kibazo. Voilà. Nice. Dafise akabazo nshaka kubaza Fizzo ariko ku cyubahiro cyanyu reka nsoma ama message ariko ndabona hari abantu babazi ibibazo biri bifashe cyane. Alexis Messi ati turabashigikiye nizere ko ntacerewe cyane. Fizzo turi muri Kenya mu buvandimwe ndakeneye imipira ibiri ya Bantu Boy ndabubaha Hamasuguwa ntibure mbe ndasuguwa mutubwire n'ukuntu yodushikira. Sugori kuri YouTube Alexis urashobora kuyitora. Nibaza ko yavuze imipira kuko Suguwa arazi kuri YouTube. Imipira niyandikire turafise page ya Bantu Boy Entertainment. Yandike kuri page hama we ayanze kwandika muri email cyangwa muri message hama atubwire adresse hama tumubwire ukuntu azishobora kuyironka. Voilà. Okay, nice. Starboy ati Bantu Boy isigura iki? Nasuye kandi kubivuga. Peut-être nuko ndakinonosora ukuntu ijya BANTU bivuga iki ni bantu. Boy nayo bivuga iki n'umuhungu. Donc je ndi umuhungu w'abantu, ndi umwana w'abantu, ndi umuntu w'abantu. Voilà. Okay, si fadango dati mubwire ti Hassan Nyama Bantu Boy. Asante Nyama Bantu Boy arakuramukije. Hassan Nyama Bantu Boy arakuramukije vya tro kandi ngo waberewe. Merci. Last Brown ati welcome members from UG Uganda. Okay. Alexis Messi kandi ati hama muzoze mutumire kenshi kabaho. Fizzo weza kumuronka ko byoroshe. Barishime ko yaratwitavye ni byiza cyane. Ntumbeshere biroroshe bivana na gahunda sivyo apana bya bindi bya landry point byo kuvumburana oya bivana na gahunda nkuko wamaye gahunda wasabye gahunda ndayigwa mugendi nga vraiment nzokwitaba vraiment nzobitabira ubutumire nzobwitabira ego. Nice. Ale guy ati ndasavye adusohorere hits yatwemereye umwaka utarahera biri kumwe na video. Voilà yavyemeye ati 25 azosohora indirimbo zitatu zivuye muri Bantu Boy, indirimbo ya Liz Boy, indirimbo ya Fizzo n'indirimbo ya Double J. Okay. Ibrahim Karume ati nakubali. Gaston Brooks ati Isaac wigenze neza mu bibazo vyawe kuko uyo ni Fizzo si babandi batazi kwishura. Okay, Gaston ati bajya bazana amaskendo ntibiyemera. Fabrice ati Fizzo washaje kweli. Ijya ngoma wapi kweli gerageza uhindure. Uri Fabrice hari cyo umubwiye? Ega umuntu nashaka gukundwa na bose kandi umuntu nashaka gukora ibintu biryohera abantu bose. So uyo nimba itamuryoheye ari abandi yabaryoheye. So uyo afite droit yo kuvuga icyo ashatse. Voilà. Hama kandi nashaka gusaza ni byiza sana parce que ni chance kubo Imana iba yaguhaye kubona byinshi, kubona bukuru, kubona abagenzi bawe batera imbere. Gusaza hama twese niyo turiko turaja uwo nigera we ntazosaza senzi. So gusaza je umpamagaye umusaza birangyohera cyane gose parce que gusaza uba uri wise, uba warabonye byinshi, uba bijya bintu wabonye byiza na bibi urashobora no kubibabwira abatoyi bawe cyangwa abantu bari hafi wawe je naciye muri inzira nawe ntucemwo. So ni ibintu bisanzwe sana gusaza abo ni bazokomeza banyita umusaza parce que kuri je ni respect. Umusaza gukoresha iki? Just navuga ko ari ubuhinga bwinshi no ndusha abandi mbwa nuko mba nzi icyo ndiko ndakora hama ikindi naco ego nibaza byinshi ko ari ivyo kuko fo kumenya target, fo kumenya umwanya usohora ico kintu n'icyo kintu n'ikindi kintu abantu bashaka muri uwo mwanya. So kuba indirimbo yanje ishobora kuba ifata umwanya muremure ikunze nuko kwandika ukumva ibintu abantu bashaka, ibintu bya bintu abantu bakunda kumva baba bashaka kumva
ntubaririmbira ibintu abantu badashaka kumva numva bivara nibaza ko ari ivyo hama byose n'Imana ibikora. Nice. Ama message ni menshi cyane mudutunge, birashoboka ntituza kuzasoma yose kuko harundi yavuga ati Fizzo aberewe, avuga ati Fizzo big up, harundi ndagukunda Fizzo. Nabyo tubisomye gaye mwe nitwosanga atana kimwe twambajije kizima. Ariko reka ngene ndatora zimwe mu message z'ibibazo byiza kumbure mbona yuko byo babyiza yuko Fizzo aba clair kuri ivyo. Aru yitwa ati Abisalome Nzeyimana ati uko nukuri uvuze bats numustar arashobora kwishura mbe ubu yo bafise abana bangahe Bujahit turabashimiye kuba mwatuzanye Big Fizzo. Abana ndabafise kandi benshi cyane benshi cyane bangahe ni benshi naho bo bari babiri bwinshi butangurira kuri benshi dafise abana benshi kandi Imana yarampezagiye kugira abana kuko hari n'abandi batagira abana bagafana gusa basanga babahambye n'amakara hejuru jewe Imana yarampezagiye ndafise abana benshi amazina yabo ntayo wibuka ba mama ba abana banje bose bitwa bamugani voilà nkuko mugani nkuko papa wanje yitwa mugani nimurondere byinshi abana ba Fizzo bose bitwa mugani voilà. Fizzo ubize abakobwa banga abakobwa ni benshi ego nkuko mfise abahungu benshi. Okay, uribuze ko abakobwa bawe bo abanyamuziki bose ni uribuze ko abakobwa bawe bo abanyamuziki jewe ega sije mfata decision urumva ni nkuko abigusabye oya nivyo ndiko nshaka kubwira sije mfata decision ni nkuko mama tafashe decision ngo jembo muririmvye umva iki Imana yageneye umuntu ahubwo urakimufashamo kuko pardon urakimufasha mubona yuko kimukwiriye ikintu gusa wokora ukimufasha mu nzira nziza. So umwana wanje ashatse kuba umuririmbyi sino mwankira kimwe gusa ashatse kubigisuma aho no mudida nkamugorora neza ariko ashaka kuba umunyamuziki sino mwankira ashaka kuba ikintu cyose abura yuko cyo mwungukira kuri we mu buzima bwiwe cyangwa cyo muzanira iterambere sino mwankira ahubwo no muteriki koma intege bevala nkamuha courage nkaba hafi we bishobotse nkamwereka inzira nimba ari umuga wanje yakwirikiye nkamubwira ati bigenda uko sino umwana kandi ku bavyeyi bose umwana yafise talent ego ni byiza kandi muze murashimikiza ko biga amashuri ariko bakurikirana n'igyatalo baba bafise ego. Okay, nice. Aba bintu bikunda kuvuga yuko abakobwa kenshi mu muziki barahura n'ingorane zitandukanye harimo kubajya niyo mvugo isanzwe sinzi niyo mvuzo kwa abantu bacha bitahura faster. Izi mvugo ibintu nk'ibi mu muziki abakobwa barahura navyo cyane we navyo tinya Fizzo ku bakobwa ba aho bivana n'ahantu baba batumbereye bivana no mu maison de production baba batumbereye bivana nuko bobo baba bashaka kuba tu vois ego kuko natwe twese tureke n'abakobwa gusa natwe twaronse ingorane nyinshi n'uturonga ingorane nyinshi jara n'abakobwa bashaka kumviola ikitusa urumva n'ibintu namantuze nama tentation uhura nayo so mugihe udahagaze bwuma ngo wigenze neza biragushikira so ivyo ni ibintu byo kwevita ça c'est normal mu kazi kose habari ama consequences ikitusa ni ibintu byo kwevita ni ibintu byo kujana nabwo ukagira ubwenge ubonye nta kigenda ukaja handi ubonye nta kigenda voilà kuko ujya muntu par exemple reka mvuge ku bakobwa ujya muntu wizera yuko ari okay reka tubishire clair ti mu producteur okay ashaka tujyamana kugira ngo iri indirimbo muhebo producteur nana kimasho gufasha wewe icyambere ni talent yiwawe nizo gufasha pana mu producteur kuko nibaza yuko n'ivyo twariye mu producteur ni ibintu na maide yiwawe nibiki byose kandi umuntu nazo gufasha kugira ngo mujyamane no ntibishoboka ko hari abantu benshi bafise amatala benshi baba producteur nimba uyo ubona yuko akujanye mu bintu byo gusambana muhebe kandi bivuge
bivuge byemange abandi babimenye ati hariya ntuzowatumbere kuko ujya nibashaka bahanwe no guhana kuko aba producteur nk'abo barahari urumva bahanwe nubivuge uri umukobwa uko nidwa yiwawe ubivuge ati jewe naragiye ku muproducteur kanaka anbona yuko asaba ko tujyamana ega gusaba sikuvuga ngo abivuge ngo directement urumva arashaka n'indirimbo yawe urashobora kuba wayisohoye mugabo akayigumya akavuga ati sindaheza ariko kindi ashaka so umuproducteur nk'uyo mushire ahabona babimenya abantu bose ngira iyo ngeso nawe uzobura kuramufasha iyo ngeso zoshayiheba bizo nk'ubu usanze umukobwa wakundana n'umuririmbyi byogenda gukundana ni normal kuko na papa na mama barakundanye nuko bakundana mu ntumbero nziza umuhungu ameze gute cyangwa akora iki utokwemera yuko yo datinga n'umwana wawe w'umukobwa umuhungu w'ibandi ibandi bawe banze en general mvuze umubandi ni en general simba nshango ngira ukunuku ego hariho umuntu abagiye akabazo yitwa Gaston ati Fizzo na Elise Boy bapfani Fizzo na Elise Boy turavuka bon tuvukana mu ndimo mugabo ba papa ni famille imwe no ku ruhande rwa mama ni famille imwe kuko urazi kera kuntu byaba kera wasanga ati papa uyu na papa uyu turafise mu muryango hariya ofete n'ibintu ni n'umuryango muremure mugabo n'amaraso yo si ibintu ngo byo kuvuga byo gucrea oya turi umuryango ego giye ati show herogira muri Belgique yarancitse ndagusabye izogaruke urafise planning yo gusubira kugira igitaramo muri Belgique bivana when there is a call ndagenda ko twe turabasoda y'urukambye baguhamagaye ati hajya urakambye uragenda jewe vraiment je me rêve bien yo kuza ndagenda hano hose nkakora ama concert nkabona n'abafanzi biwanje ego jewe vraiment banyakuye bakamamagara ntari ndashaka kuza Isa Amisale Ejide ati nagira mbaze igiteramo cha Bantu Boy kizobera he ikibanza exactement okay ikibanza nuko abantu bataha bon ni hashasha mugabo ndazi yuko benshi bora baharengana bataramenya benshi ahora baja ku isoko kwa Sioni bora baharengana mugabo ntibahazi ntihashasha na hantu hari ni hari galeri nshasha kizuga ishasha buguruye citwa Tokyo Business Center na hantu hashasha niyo tugiye kugura ni urukuramanuka uvuye kwa Sioni ni 100 metres urukuraduga bihanye umupaka na Amsar ego ni byiza cyane rwarambaza ati ngo Beni arihe Isaac ngo Beni sharihe mukanya rero naza kumwakira kugira turi kumwe na Big Farias kugira twese dutiramisha ikiganiro murazi ko Facebook live kenshi iremeshwa n'abantu babiri swat mbandi kumwe jewe na Mishu canke nkabandi kumwe na Beni Shu canke hakaba ari abagenzanje bariko baragiteramisha ariko no munsi zakuba turi kumwe na Benishu mukanya ndaza kumwakira yari yacerewe gato ariko yashitse so nice reka tubarire twakira ibibazo by'abakuzi ba Big Farias ariko mu gihe ibibazo ari byinshi cyane twifuza kumubaza je ndifuza kumubaza ibibazo bitandukanye biri hanze uyu muziki wiwe wow. Fizzo ikintu nkagikunda ariko je sinzi impamvu Fizzo nyemera no kwinda kubaza ibibazo numva yuko abantu bakeneye kumenya naho bidakeneye kubivuga nshoboye gucishura no cishura mugabo ntagishoboye nayo sino jangaho ngo mvuge ivyo ntashoboye ico ni ikintu kimwe numva nshoboye ko no kitumenya kahise kawe Fizzo akahise kiwanje kameze gute muvyerekeye umuziki wala umuziki changamoto unazo kutana nazo kwenye muziki wako huko washishijemo ati abakobwa barigeze gushaka kufata ku ngufu hari habaye ikibyari byageze gute byari harihe wibaza ko bamfata ku ngufu kubera iki kubera ndumusani hari hefi hari mu Burundi amajahe wari mu biki amajahe mu biki hari mu Burundi hariho bashaze kumfata hari mu Burundi hariho bashaze kumfata hari muri Canada handi nyene mugenda mugakora igiteramo bivala epi abantu bakagutumira uzi yuko bagutumiye n'umutima mwiza hama gashumva bagashiramo ibintu utazi mbwa usanga wasumbije nguvu voilà Frank Beni Frank ati mbeko yambaye amarori mwijoro amafime mwijoro bisigura iki
kwambara amarori ni nkuko ushaka kwambara impuzu mu ijoro ntibivuze yuko ti mu ijoro kubera abantu baba batakubona ngo ucuzambura urumva ndayambara ndabishatse umuntu kwambara amarori kuvuga ngo kwambara hari amarori yo mu ijoro hari amarori yo ku murango hari amarori yo mu kuzuba umva nishwa y'umuntu kuko je ndakubona urambona ko ari jewe nanjye ndakubona mugiye amarori ndayambaye ntashobora kugwa akwabo nto yambara ndashaka ko yambara bivala ni nkuko nuba nambaye impuzu Mini ati Fizzo please ubona gute usoranye indirimbo na Natasha pourquoi pas nkuko navuze bishobotse akaza kabinsaba kokorana nta kibazo vraiment je nkuko nabivuze nta blame vraiment ego yeah message ni nyinshi cyane salut à tous na cyane kuri general nagomba nsabe azoze kuduteramisha ino muri Somali turamunyotewe gose kumengo twebwe abafans biwe tubino umenga uratwikumira sana komera oya ni mwana akwereka ngute muri Somali sunanya ni vita jo Somali ni hatari unapigaga muziki uko unasikia kutwa oya no nimba hari abantu kandi ari bazima nkuyo yumviye ari muri Somalia kuvuga kiveje yuko ari mu buzima mu karere hari amahoro no jewe nkuko navuze bantumiye tukumvikana ikintu bikaca mu mumvikano je ahantu hose nagenda kuririmba ego nase arundo twanduimana Jean Marie ati ndi muri quartier 3 ndi mu ngagara quartier 3 abantu mu ngagara kinama cibitoki za Kamenge hari yawe muri benshi cyane mu kwandikira merci mumbarize umukobwa abona ariko arakora cyane mu muziki kurutu umukobwa ariko arakora ubona umukobwa ariko arakora cyane kuruta abandi mu muziki ndo ifo kumenya gukora ni gute ama hit song ama hit song shama hit song navuga ngaho umukobwa ariko arakora ama hit song Stanish yeah Stanish ariko arakora ama hit song yeah kandi big up yeah Okay ati Fizzo John Lar urugero agezeho urubona gute muri rusangi ni ibintu bizi muri rusangi sino iyo ariko bakora nabi ntari ko bari muri Bantu Boy ni ibintu byumvikana ni ibintu iyo ni question kubona nkoresha nawe ntiwokomera gukoresha umuntu wumva yuko kubera uri ngaha kuke nawe iyo ari kubukora nabi ntwari kuburi ngaha kuko yabona yuko gukora nabi are miguru yinje urumva so kubona ugwego Elala ariko aragera ko nukuvuga yuko nimba akiri muri Bantu Boy nukuvuga akora neza kandi ukuntu yatanguye nuko je ndakunda ibintu bimeze ndakunda uyu muntu uguma ugira amelioration y'ikintu uri kurakoramo so general vraiment big up n'umuntu akora neza ni benshi nemera ngaha bakora neza vraiment babanuze baba director ego sinzi ni impamvu kuko yatakora u director nawe nyene Abdul Msaija bakunda ati kuki adakora collabo n'abaririmbyi bo hanze bamuruta Okay kudakora collabo cyo kintu maze kukivuga kenshi nkuko navuze ni nkuko natanguye ndiko ndabivuga ikintu cyo sugufa guhurumbira uko nyene kuko hari abantu benshi bamaze gukora ama collabo ngaha mu Burundi kandi n'abarimvyi bakomeye mugabo izo collabo ni kumenya zabashikanye he urumva peut-être nuko bahurumbiye juste gukora ama collabo urumva hari benshi bakoranya ama collabo hamucurabe ijya collabo yamushikanye he ijya ndirimbo bakoranye no muntu yamushikanye he ijya video yakoranye n'ujya muntu yamushikanye he yumvira gukora video n'umuririmbyi hambaye azwi hose ukacusanga video imaze umwaka wose ikuri 100,000 view cyo ni kintu n'uruhombo urumva so ni kwa kundi navuze ifo gutargetinga d'abord umwanya hama ukitegura wowe ugiye gukora ico kintu ukitegura neza ntufe kubona ngo umusanaraje ucumufatira ngaho nyene ngo dukora ikintu urumva je nkuko nabivuze iki je uko nkora ku gatoki waje uko nkorana n'umwanya urumva ndatargetinga ikintu ngavoti uharageze yuko peut-être nsohora si shaka wimvira ko je ntashaka gukorana n'abantu bandusha abantu ngo nagure akarere no mugabo umwanya d'abord umwanya hama n'uburyo kuko iyo uri kurakorana n'umuntu w'igihangange ifuko witegura no mu buryo c'est pas juste ngo mu buryo umuriha no mu buryo bwo kugirira promotion y'iyo ndirimbo shaka kumenya East Africa umuririmbyi uri kura Fox kasinga tugenda shobora kubitana we collab East Africa shani benshi ego ni benshi gira umwe gusa ni benshi umwe gusa Fizzo
no ni benshi ni benshi ko je nkunda iyo ico kintu pete ndashobora kuba ndiko ndamufocusinga hama we nta focusing kuri je cyangwa ndiko ndamufocusinga ngiye kumusaba yo kalaba kayinyima umva no ndiko ndamugirira publicity reka ndamugirire publicity twamaze kumvikana ico kintu twagikoze voilà ego nice sino ni benshi Ale Blaze tuyizere ati mbega indirimbo yawe hamwe na Ney wa Mitego igezehe hama iyawe na Jokes nayo ni gari ico kintu maze kukiganira kenshi cyane nkuko nabivuze ibintu byose ni pore urumva indirimbo je nazikoze hasigaye uko bubashiramo amajwi ni vya bindi naguma mvuga indirimbo iri ready nejo no shaka nkayisohora ni indirimbo ya jewe na Lady JD irahari no muri studio hama ya Jokes na turi kumwe na kandi na Ney hariyo n'indi turi kumwe na Nuze na Christian Bella zirahari aho Christian Bella wewe yarashizemo n'amajwi asigaye ko je nawe shiramo amajwi hama izo za Ney irahari asigaye ko ashiramo amajwi ko nawe nyene arabivuga ko afite featuring nanje Jokes nawe nyene nuko nyene nawe asigaye ko ashira amajwi ego indirimbo zarakoze ego asigaye ko bamarira gusa Big Farious hariho umuririmbyi numwe w'umurundi wifuza kuzokorana nawe collabo now monje tukuyemwe abaririmbyi ba Bantu Boy monje nabivuze nti jewe deja okay ndafise collabo na Fabi Love ndafise collabo na B-Face yeah n'abandi bazoza abo jewe hariho benshi ndaba ati ujya anye ego ujya tukorana collabo je sifigusa yuko numva yuko uririmba neza mbwira umwe muri abo uvuga ati ujya je ndabona ko turashobora kurana iki ni benshi shaka izina ry'umwe gusa aza mu mutwe wawe fast umwe gusa uvuga ati ujya abandi bakumiriye abagizo bashika ko nabi oya nuwo mugihe ntaramushika ko reka twicecekere gusa mugabo kuvugisha ukuri hari abaririmbyi ngaha baririmba neza cyane hariyo mbidata aririmba neza hariyo mbeyita gute umupeti yasohoye indirimbo kandi ndayikunda kandi big up kuri uwo mupeti indirimbo yitwa Carolite Dramati big up Dramati hariho Masterland nawe nyene ndamukunda kunaririmba Satura Mabafe nawe nyene aririmba neza nawe ndamukunda nanigeze kuri commentaire nyene hari umuntu none kubera iki no umva ni commentaire nigeze ko nyene umuntu aravuze ati arasabye yuko ukora indirimbo na Satura ikintu ciza urakivuga ni nkuko Diane yasohoye indirimbo zibayabaye ko tumenyere akora uturirimbo twiza naravyanditse narabivuze ikiyago cacu na Big Farious Mugani Desire Fizzo afise fan base iteye ubwoba cyane je ndiko ndara abantu bari online kubera Fizzo icyo utazira ndakutera inkuru mugiye mukora nakurikirana live kuno mwanya inyuma ya kamera hariya aha kuri Bujahit hariya haba yambutiyaje abantu bose buzu yari imiryango yafutse abantu buzu amenga bari ndire yasohoke bamuterure mana yanje ahubwo no gutoza amahera ko ariko arabona igiteramo ku buntu bifaraza umuntu kumuraba uriho ibihumbi amajana 5 ibihumbi 10 kuduga ukamubona for free hajya ni ikintu kidasanzwe mze baba washitse kabisa je ko ndakubaza we wari he man ngene wantaye Fizzo ngaha ni kubera nyene abantu abafana baguma bamfasha ngaha kumubaza urazi rero no bivugira hano urazi Fizzo kunameze yo cyane man Fizzo yarigeze gupostinga kuri stati yiwe kaja kabora ka hypocrite kaja kantu hypocrite hari uretse yandika be Fizzo urabyibuka nibuka nivyo yanditse kuri iyo video so nice welcome bro tugira tubane duteramana okay message ni nyinshi yeme message commentaire ni nyinshi cyane ufashe ubane ura ama commentaire nawe ari interesse hama turaza kubana ko yasoma ariko je ndafise nibibazo nshaka kumubaza Fizzo bijanye n'umuziki wiwe Big Farious hivi mimi napenda tu maswali tu kijinga sijui kwa nini hivi kwa nini unavaa saa
unataka kunifanya mjinga kama wewe? Hapana, ni tu maswali tu fulani hivi. Kwanza umesema ni maswali ya kijinga. Napenda tu maswali tu moja hivi twepesi. Unaponiuliza unaniachia kwanza naongea, sababu wewe umeshaniuliza question, si ndio? Wewe unaniuliza, umesema maswali ya kijinga, alafu unaniambia kwa nini umevaa sasa. Kwa hiyo mimi sio mjinga, sababu siwezi nikakujibu maswali ya kijinga. Kuna wanaovaa saa ili wapendeze, kuna wanaovaa saa ili ya majira, kuna mtu anavaa saa hata bila itumiki. Idakora akiyambarisa hagusa. Fizzo, wewe unavaa saa kwa sababu gani? Mimi navaa saa ili nipendeze. Bantu bwana navaa saa ili iweje? Maswali ya kijinga mwanangu, msisikie. Ala Fizzo wala. Nimevaa nguo ufanye nini? Unavaa nguo pendeza au unavaa nguo sababu ya kujistiri? Vyote hivi vinaendana. Nakuuliza swali moja. Unavaa nguo sababu ya kujistiri ama unavaa nguo sababu upendeze? Hizo Jose biraja. Nijibu swali hili moja. Mimi navaa ili nijistiri na nipendeze. Basi kama unajistiri basi. Namita ndugwe raita Ndugwe ni mbo nakantu kari mu nda bavuga inda y'inka canke ya crocodile, urumva nakantu usanga karura gose no mu kubaga ikintu usanga bakitondera cyane kuko nakantu kariyo usanga karura. Fizzo zigamwitangwe ka bucungu ndugwe rero Fizzo meshe dibatse. Okay, nice. Big Farious ufise fan base nini cyane. Kenshi iyo uri kuri stage n'abaririmbyi batandukanye baje bava mu bihugu byo hanze, na cyane cyane uriye kuri stage, abantu bararyoherwa sana. Amwe mu news cyangwa amakuru dukunda kugira, amakomante dukunda kugira ngo kenshi abaririmbyi iyo bagiye hajya kuri stage bafise just utuntu dawa vile, yani kazi na dawa, ule msemo ule, ibintu vy'imiti. Fizzo kuri Fizzo ni gute agiye kuri stage ipanga gute kugira abantu ashize kuri stage abantu bose bahaguruka? Wabajije ibibazo byinshi wabisobanye, donc wabisobanye mbaza wari uvuze ngo Fizzo iyo agiye kuri stage hariho bamwe bagiye kuri stage bagenda batwaye imiti n'ibindi. Fizzo agiye kuri stage kugira abantu bamuryohere, numva baryoherwe kukubona, wow so Fizzo kwa bantu boy n'ibindi. Byageze gute ukoresha icyo nkoresha yatalanye wanje? Simple, nkoresha talanye wanje kuko mbazi ko bajya abantu baba baje kurorera jewe, so yuko ntoba deseva. Ego Fizzo bamaze gushika ukaririmba kuri stage abantu bakakugwa bakuraba tu kuce heza bakakuraba tu. Iyo vyari kuba bishika ntibari kuza kuraba kuko baje kuraba bakwemera deja. Ego ushaka kupanda ku stage toka sijawahi, bado sijawahi. Mugabo abonyana nabonye petete ntibobura mugabo kimwe gusa nuko baba hari abantu benshi bavuge baduza amaboko, abandi nabo toka abo ntibobura baba bari mugabo kubera abantu benshi baba bakikuje n'abantu benshi bagukunda, abantu benshi bari ngaho kubwawe ntibumvikana. No mubajya bavuga ko bakwanga nabo nyene bahora baza kukuraba barabe icyo ukora réellement. Kivedi yuko kuvuga ko nabo n'abafans nabo boba, kuko nimba unyanka kubera kuza kundaba, nimba utamfana kubera kuza kundaba, kivedi yuko wowe ufa kubivuga mugabo mu mutima wiwawe ukakunyengeta ati naho ujya kirabizi kijya kigabo kirabizi. Mbe Fizzo cyafise abavyeyi? Arsene arabaki sigaranye mama wanje gusa, papa yaritavye Imana. Ego pole sana. Reka nje kuri look yawe Big Farious, jewe nakuravye ku maboko ufite tatouage zinga nazo nibuka sindazizi. Tatouage zawe zicapfishe kuri kidaboni nyota nini isigura iki? Ni gishinwa iyi ni plus 257 ni code y'u Burundi. Voilà, ngovuga ko urashobora kuvuga ko gender mu plus 257 uzarinze kuvuga ati ndo Murundi. Voilà, umuntu abize ambonye shista zo ujya no Murundi. Hama izi nyenyeri 1 2 3 4 5 zisigura uni mama wanje, uyu ni jewe, uyu ni petit frère, uyu ni petite sœur, uyu ni papa wanje. Hama ngaha kini italiano bivuga per sempre, qui veut dire pour toujours. Urumva bihuriranye no ngaha hose, urumva igihugu canje umuryango wanje. Voilà,
pour toujours umuryango wanje uburundi nk'umurundi imyaka yose ego twagiye kuri gishinwa ngaha ni BF Big Fizzo ni mu gishinwa ego mu kishinwa washimye ko bija mu gishinwa shimye kubera nashimye sinandike yama F abantu bamenyereye nkuko iyo nari kwandika F BF wari kuvuga ati no mama haja ni Farias Big Farias mugabo kubera ari gishinwa ushaka kumenya ya makuru naguha ya makuru yo kumenya voilà nice hari ndana ko ndabona hari izindi tatwa aha ni only God can judge me ego bana nyene niyo ishobora ko jinga ego nice aya namanuza ya uyibonye ushobora ko ari umuziki nyene cyabigarukira hanye handi pour toujours ego ahose aha ni Bantu Boy ego umuntu waba ndabona kuvunga aho wabaye ndabona kuvunga aho wabaye narakomeretse komeretse mu hesi monje naraguye ego Fizzo aranywa inzoga ego ushobora kubita nk'icupa zingahe Fizzo kirea bivana na mood mba ndimo itabi ego urumogi aya sindigera mu mutwe hari imishatsi umesuka ni upara ni hari imishatsi ushobora kura turabe wavumbwira ngo mure ni pantaro rero ni imishatsi sana ni imishatsi ndakunda look yuko Fizzo merci n'umugore wanje arayikunda cyane ona nice Javete ndafise ikibazo kuri Big Fizzo, Big Farias, Mugani Desire, Ndugwe, Kabuchungu, Desideratus, Burundiano. Ça fait 20 ans. Je pense que tuko muri 22, jange 23, jange 21. Mu muziki. Ndakeneye kumenya turetse kuko turazini benshi batanguranye muziki kandi bari bafise talent nkuko nawe nyene ayifise. Ndakeneye kumenya ikintu Big Fizzo yoba akoresha abandi badakoresha. Ni giki? Fizzo. Ukwizera. Only. Imana canke career yawe canke by'imuziki antuka ukwizera ni Imana kuko na satani yaremwe ni Imana so nukwizera abantu bo bizera satani no genovoye ko atabwenge bafise kuko ujya muntu wizera hari umuntu ari superieur kuri we umva nta kintu na kimwe yo gufasha atari kuja mu nzira ziroranye ko ya ndizera parce que kintu cyose je shiro kwizera imbere kuko nibaza naho turi ngaha tubayeho mu kwizera kuko ntushobora kumenya ko ejo uzovyuka afite jewe benshi twatanguranye ni kwizera na courage kugira intege zo kubandanya urwo rugamba uburimwo kuko benshi nkukuvuze ni benshi twatanguranye benshi kandi bari babizi vre mugabo babuze ijya courage no kujya kwizera yuko imbere ari heza. Ego. Fizzo je kenshi reka suri nyuma gato urakunda gudisinga les journalistes b'abarundi ni kubera kivuge mu kirundi iryo jambo urakunda kudisinga urakunda gukosora niko no koresha ijambo gukosora this no gukosora voilà reka sinkoresha ijambo gukosora reka ndakivuga ingene yashatse kukivuga urakunda gusotora aba journaliste abamenyesha makuru b'abarundi Big Farias wavuze ijambo this kuba ndabasotora gute reka dutangure inyuma gato warasohoye indirimbo What's My Name harabaye amajambo menshi kubamenyesha makuru bamwe ugisora hari indirimbo yindi wasohoye konzi ya Kikong hacajamo Ismail harabaye urukuru rwinshi urabizi na bifu yanyaho yahereye sinzi abantu mwicaye birahera voilà murabivuga nako mkacanana kwa Kiswahili ndio wanasema bikaisha ariko kandi gahe inyuma gato cyo turabona kandi ari maposti ati aba journaliste na ba amateur waruzi ko ari baba amateur kubwira Satbi I think sinzi ivyo byose why Fizzo why wavuze ijambo gusotora avuze ko mpora nsotora aba journaliste harageze hano urakora ko na Ami Pro yasohoye indirimbo ati ngo aba journaliste aba MC baratangiye kuza bararimba nanyezo mu journaliste ko so gusotora umuntu je suis désolé sino gusora navuze vyo nti aba journaliste batangiye kuba baririmbyi nivyo umumva abantu banga kumva ukuri babashaka kumva ububeshi gusa uze ubabeshi genda umuntu ndi direct urumva so uvuze gusotora nta muntu numwe nasotoye mu ba journaliste parce que umuntu navuze izina niwe nuba narasotoye kubera impamvu kanaka nkuko navuze Ismail
urumva abo bandi n'abantu biketse ibintu urumva kandi wiketse amabinga bayagwaye urumva Jesse Soto nta muntu numwe na Soto jewe uje kundengera akarimbi ifoko nigwanako sishobora kwicara mfise umuntu wo kuvuga nkifise imbaraga zo kubivuga urumva what's my name nta mu journaliste numwe na Soto navuze media so bajya bikesi na babandi bashaka kiki nabo nyene urumva navuze kandi nubu ndabisubiyemo natanguye umuziki na Bujahit taraba natanguye umuziki kuririmba RFM itaraba natanguye kuririmba zijya zose zitaraba nabajya bose bisigura ko naho batokuvuza ntaco bikubwiye kurancira mu ijambo sorry nabajya bose ubu basigaye ari abajournaliste bara abafana biwanje urumva akwapo yuko uza kumpinga jewe umfyonda utamvuza ngo kubera usigaye uri umujournaliste ngombwa kuvuze Fizzo akaziko kanyu nukuvuga iki umuziki kuvuza abandi ngorane oya nabazi kubera kukumira abandi ntubashiremo why niyanzigo abantu bafise kubera niyanzigo abantu bafise ngo ntituzinanye nujya ntitwicarana n'umusi n'umwe eske tuzobe abagenzi twese turicarana twese canke ngujya ntangurira ibyo bintu muze murabivuga ni ibintu bihari ni ibintu abasani benshi bidogera mu gihe badafise buryo bwo kuvuga twebwe byitoye ko turi abakuru babo dufise nuze omwe n'ijambo ifoko tubavugira ni nkuko dufise mu president wacu atuvugira aduserukira urumva aduserukira kuko we anumye abarundi ubu n'uburundi n'ubwo Burundi urumva so mugiye mufise sindi umuvugizi w'abaririmvyi bose mugabo fise ijambo nanjye kuko bajya norivuga bajya ni batoyi banje kuko umubabaro bogira nanjye uranshikira kiva sindi ko ndababwira ngo bamvuze jewe ariko nibahe chance kuko jewe chance iwanje Imana yarampaye chance vraiment urumva subu ngo baje kumponda ngo banzimye oya bahe chance bajya abana kuko bajya nibo bamizise bejo nibo Burundi bwejo turiko turasaza twebwe amashurwa aruma kabisa yandi mugiye bataba promoting bajya kuko bajya nibo bazoza bajya nibo bazoduserukira twebwe twaragiye bajya nibo bazoserukira Burundi twaragiye twarahevye umuziki urumva so jewe ahantu mbonye hari ikintu kitagenda neza mu gihe mfise umuntu wo kubivuga nzogitohoza kandi nzokivuga urumva okay wahize Fizzo nahejeje umujournaliste noba narasotoye ni Ismail kuko naramuvuze izina hama nundi navuze ni oya amipo nawe navuze ninde yitwa gute Nova naramuvuze parce que na Nova yaradusotoye twebwe amamiziciye yaransotoye jewe gute Fizzo sotoye yarabisoto sishobora kubivusubiramo siniko ndamuha kiki sishobora kubiso yarabivuze iyo atari kuba yaradusotoye je sinari kubivuga urumva mugiye jewe mfise ububasha bwo kumubwira ndabivuga kandi n'ubu nyene ndabisubiyemo hariho abajournaliste b'abamateur hariho abaririmvyi b'abamateur hariho mu buzi bwose hariho abamateur kubera ko ico kintu badashaka kucumva nimba we camukozeko ariko bifashe muri rusangi Fizzo navuze hariho abajournaliste navuze ngo abajournaliste bose n'abamateur urazi kirundi hariho abajournaliste nayo manuze arama screenshot arahati navuze hariho abajournaliste b'abamateur sinavuze ngo abajournaliste bose bo bi Burundi n'abamateur no ico kintu we caramuriye nimba yikese ko ari umamateur shauri yake uyo ni Big Fizzo rero turi kubera muri live no munsi Big Fizzo ibibazo n'byisi bya fan bawe ariko hari umwe yavuze ati kuvaho namenye inkuru ya Kiriku muri Bujahit Tv histoire yiwe naciye ndagukunda cyane Fizzo ahubwo muhe chance cyane Kiriku nawe agira ibiteramo byinshi nawe aronka inoti azofasha bari mu ibarabara nkuko wamufashije ego nibaza yuko iyo ari intumbero mugabo Kiriku bamenye ko Kiriku akiri umwana kandi ariko ariga niko akoni twavuze iyo umuntu afise talent yiwe ubona yuko afise talent imumenyereze buhoro mugabo umujane kwishuri kuko arakunda ishuri kandi araronka n'amanota meza kwishuri so ntitwomu concentre juste ngo agume mu muziki mu gihe ariko ariga kuko hari igihe mu muziki bishobora kwanka
urumva tukaca birera ngaho so twe dufokasinga cyane akore yige abanze yige aronke basi na diplome kuko iyo byanse mu muziki gatoya ashobora kuba afise biro yiwe atondamo urumva ego niyo mpamvu ari kintu nkeneye gusaba Big Fizzo ko ni benshi mama bidusaba kenshi iyo tugize ikiganiro n'umuririmbyi muri Bantu Boy bari badusaba ubuzima bwa Big Fizzo sa Fizzo nagenda musabe abakunzi ba Bujahit Tv bakora dukurikirana abakunzi biwe yuko yo murusha nkarondera uvuga amakuru yiwe ukuntu yakuze ukuntu yafite byose byo twahereye ko ya Fizzo n'ama image aho yakuriye mvuga na mama wiwe abinyemerera nkabya twagize kwakiri kubasi majamo make ushaka ubigira ubu nyene turondera aho wize bifata umwanya nyene ariko turondera aho Fizzo yize uko yakuze aho yakuriye je ndafite n'agafoto muri Facebook yanje ka Fizzo Fizzo akiri gaga passport biography ikore naco aha muzoco yizana ndabe yuko ari ibyo cyangwa atari ibyo no sérieusement urabaza ati none inkuru niyo kweri je nzokubwira nimba no narivye cyane niba narateye amabuye umuntu kanaka nzokubwira ati yes ni inkuru yo nimba naragiye kwa muzungu shamba nzokubwira ati ibi nivyo nimba no narakubise umwigisha nzokubwira ati ibi nivyo yes kabise ivyo biri je nzovyiya kandi nzobirondera byose aho Big Fizzo kuno yakuze aho bakuranye c'est un hypocrite. Okay, nice. Big Farious, hariho commentaire je hari kibazo je nkunda kwibaza ariko ntaco reka ndakikubaze nungaha naho utocishura n'uburenganzira bwa Big Farious. Umaze kugira mariage n'abakobwa banga batatu aba mbere mwapfiki Big Fizzo twafuye nye kuko tutumvikanye. ufise umugambi na mabuja edit abana banga ivyo ivyo ni bijejwe twebwe nibijejwe kubabwira abantu bose kuko bon abana kuronka abana n'imihezagiro urumva aho tuzoshikana naho nyine ego ikibazo kuri Fizzo mu Burundi baravuga yuko twe dugira amakopi cyane bakavuga yuko ngaha mu Burundi twebwe nta style dufise sizi nka Fizzo amaze imyaka myinshi mu muziki ko yogira icavuze uvuze style ni yaye Afrobeat zigaza amarap bijye byose urafise aho byavuye ariko ngo umuziki w'u Burundi nyene umuziki wacu ntawo dufise urakurikana mu muziki rap ikikore kimutarimba agasimbo ndio ndirimbo ziwacu rap yavuye rap ni kwivuga amazina kivedi mu Burundi yavuye mu Burundi cyenda shaka kuvuga ko yavuye none kubyanka rap ni kwivuga amazina nimba ushaka ndakwigisha rap ni kwivuga amazina urumva no kuvuga ko byavuye ngaha turakora rap so ni originality y'iwacu y'umunyafrika yo kuganira icyo yiyumva mu mutima. Hari umuntu abaje akabazo muri commentaire ati tubwira umuririmbyi wemera muri Bantu Boy bajya bose barabe mzee ayi namba hapana iyo atari ko ntabemera bose urabemera bose nivyo ariko hari namba wambajije ndakwishure cyane je ndiko ndakubaza ikibazo ngene bakibagije numva bashikira ndacishure kubera kunyaka mikro babajije umuririmbyi nemera muri Bantu Boy nimba bose bari hajya anyi kuvuga ko ndabemera voilà ikibazo cyagira baje Fizzo nuko wacu umwaka micro ntihari bwahize kuvuga muhe ameze anyishure kandi si byiza ko mu mwaka micro so fresh kandi wowe na mishu murafise yongese reka ndababwire namwe kukei aba bantu bawe wowe na mishu murafise yo micro urabaza umuntu ikibazo ataraheza kwishuka cy'umwaka c'est pas bien mbashaka kumbure ubutarataho ibyo nabati niyo mpamvu ava yuko ubaza ikibazo ciyumvire neza mucu kibazo ucumuha uwo muntu micro acishura giheze voilà mon aventure muri Lusaka muri Zambia ati Fizzo ndaguhaye mwiriwe Lusaka nicari bwahere onje aracibuka none Fizzo voilà boy yavuze ngo tutagira originalité turayifise bavuze nuko bakivuze bwa mu Cyongereza ngo afrobeat afro ni Africa on est des Africains tu vois on est des Africains
nta muntu wovuga ngo afrobeat ngo nibakanaka no nujya muziki hose w'ikinyafrika mu rusange byose baravyuye utuntu twose barabikombina biba babyita afrobeat. Je ndirive nkuko bora bavuga ngo umenga ni style y'aba Nigeria. No, siyo style y'aba Nigeria. Oya nuko nyine bo igihugu cyabo kimaze gutera imbere tudafise visibilité nini yabo deja ni miliyoni y'amajana 2. Tu vois ce que je veux dire? So bo bica biboneka ko ari bo bayicreye. No, orchestre no. Urumva bafashe akantu ko mugasimbo bafashe indonongo bashiramo barabivangatiranya byose. Kivede ni source yo muri Afrika twese. Urumva bajye suvuga ngo nibo bayicreye. No, ni yacu twebwe abanyafrika. Abantu bose turafise bijya rero twita nuze comment dirais-je, twita traditionnel. Tu vois, c'est le muri vie traditionnel. Je suis désolé. Mugabo originalité yiwanje mvuza umuziki nyafrika mu rusangi. Yego. Abantu bamenye gutandukana. Urumva. Deja nazijya blues wumva n'abanyafrika. Nuko Amerika ifise visibilité niniya. Niba abanyafrika bavuye ngaha iwacu babakura ngaha iwacu mu Burundi za Tanzania zaye babatware hariya. Umuziki source tureke na source y'umuziki, source ya vie urusangi ni ngaha muri Afrika. So uri kurambira ngo nta originalité ni wowe uri kuribesha mu mutwe wawe, kuko source ya vie ni ngaha muri Afrika. Kive dire ko source y'ibintu byose ni ngaha muri Afrika. Indimi indome kwandi ibiki byose ni muri Afrika. Turi original. Bajya babazungu bakindwa nibo bakopia. Voilà. Ego. Fizzo herwa ije nabikuye kuri post isatu bigize gushirako ngo umuntu atavugije za tema zijyanye ngo nashobora kugira amfete kugira itsonga mu Burundi. Nje gituma Fizzo nabaje ico kibazo kumbura abantu batahuri gituma nabaje ico kibazo. Hit song niki ku bantu batazi ico bivuga hit song. Hit song sikuvuga ngo numudiho. No, urashobora gukora n'indonongo abantu bakayikunda ikaba hit. Hit ni kuvuga ikintu kiri populaire chavumye cagiza nuze akavuye mu bantu. Niyo hit. C'est pas ngo ngize urashobora nibanga yo bamaze gukira indirimbo nka za tetema ntizivume. Hit ni kuvuga nije ndirimbo ikunzwe cyane. Sikuvuga ngo ni genre y'umudiho. Ndashaka kuririmbira slow ugasangira kunzwe n'abantu bose baye hit. Ndashaka kuririmba na acapella ugasanga ibaye ni hit ya acapella. Bantu baze baramenye ikintu kuvuga hit song. Hit song ni indirimbo ivumye igiza akajagari mu bantu. Swati irashaka kuba ari umudintuze no ashaka indonongo, irashaka kuba ari genre yose ya musique. Mugabo hit ni kuvuga ni ikintu kiriko kiduma mu bantu, kiko kiravuma mu bantu. Voilà. Fizzo uheruka kurira bisi ryari? Bisi kera cyane. Sinibuka umwaka mbwa ni kera. Ego. Big Farious azi guteka indya izihe nizi? Ubugari. Je ndo umuntu nkunda ubugari cyane gose. Ndakunda ubutsima cyane. Zigucumba. Ziguteka ibiraya. Imboga zari zose, inyama, indagara, ikitusa, kandi ntese vraiment ntiwogaya. Sinovuga yuko ndi mu specialist mugabo ndashaka kugutekera ukavuga ati wa pas mal. Ego. Big Farious nizihe mpuzo atokwambara? Impuzu zose zokwereka ubusabwe wanje azokwambara. Ubusi wawe bisigura urashaka kwambara boka like none ngano kwambara boka boxa nkaja mu ibarabara kweli. Nivyo navuze sinshobora kwambara imuzi nto kwambara ni yindi no kwereka yuko nasaze mu ibarabara nabaye nyene byaparanganye mu mutwe nkwa kundi iboka mu ibarabara. Impuzu yose mbona yuko ifitinga neza imbereye, mbona yuko ikuri umubiri wanje no yambara. Mbwira ikintu kimwe cyo tuma Double J ahagarikwa muri Bantu. Pour le moment nagihari kandi naco mbona. Ego. Nice. Fizzo ndakeneye kumenya Fizzo kenshi yagiye muri studio agera atangure ku recordinga ikintu cyambere abanza gukora
kuri codinga bivana kuri codinga guti indirimbo kuyitangura ndasenga yeah. Big Forest uramaze tusubira inyuma muri kahise kawe ushawe kwishi ghetto uramaze kuba mu cyumba kimwe n'abagenzi abajama like ninda tabiciyemo umuntu wo muri mwisite ninda tabiciyemo narabaye ghetto narabaye ghetto mukamatera kangano juste uko turi abantu batandatu mugacumba kamwe uramaze gutiza impuzu kwambariranira impuzu n'abagenzi cyane gose kibazo kuri Fizzo umvise umuntu avuga ni gasul utawuriki ni gasul ntahura revolution ya musique ya jeunesse mu Burundi ya hip hop surtout ya hip hop Big Forest umuntu aguhuje na n'umukoca wa intamba mu rugamba iki nariko baje mu kigano twavuganye uwo mubwira iki mu majambo mare reka tubishire mu majambo magufi kuko ni byinshi ntanguye kubivuga yo ba discours ndende kimwe gusa namubwira ahindure swate ahindure canke akinjure ego ahindure canke akinjure ahindure iki ahindure agakino kuko strategy kuko nta bintu mbona ariko arakora bya hatari nivyo nabo barabavuga ngo niyo yadutwaye muri Kano siyo yadutwaye muri Kano n'abakinyi bo badutwaye muri Kano nabo bivuga yuko yovuga ati niwe yabakoceje ikitusa nimba iyo ari kuba yaradukoceje bya hatari nyene akatorika ubuhinga nguko Imana twari kugarukira no muri finale mugabo nta kuko deja hariho n'abakinyi yatebo je sindi umukoci je suis désolé sindi umu expert muri ivyo bintu mugabo hari umuntu ashobora kuba ari hanze avuga ati iyo twari gutanguza nakana bakanaka byari kuba bon mugabo we sinzi niwe yarari hari yarabipanga mugabo je vraiment je no bona yuko yokinjura tout simplement ego okay nice sindi ko ndatanga amategeko ni cyimviro cyawe kandi urafite uburenganzira ego. Okay, Big Forest umaze imyaka myinshi mu muziki w'u Burundi. Kitu ambacho kishawe kutokea kila kujena sana utazopfa wibage. Cyaguteye stress ku rugero rudasanzwe mu muziki. Jewe kitu cyaguteye stress mu muziki wawe bana akantu uzova ndakibage nakavirgire kabaye nakaksa kabaye. Ahubwo birasubira kuba kwakonde nyene kuko nta kintu gishasha kirenga kuri isi jewe mu gihe tumvikanye nkaza gukurimbira ukanye mu mafaranga yanje ningorane ego biramaze gushika Big Forest kera cyangwa ubusinzi biramaze gushika Big Forest akinjira muri show akari nkariha kuriha show biba bivanye na show yahe yande cyanye iki sinzi ariko igitaramo cyo Big Forest arinjiye ariko ararisha ibiteramo mumaze kwinjira vyose ntibarandisha ego swat nije ntanga intererano nkavuga ati no ngo Fizzo we no kuriha je nkavati oya reka ndiye nk'abandi mugabo nta muntu numwe arandisha Big Fizzo urafise trophée ngaha il faut que uha umuririmbyi umwe ilo trophée haga umva best artist voilà umuririmbyi mwiza azi kuririmba ku rutundi bakuzanye Happy Famba baramuzanye na DJ Pro il faut que uha ino tunzo umuntu umwe woyihande no yabivanye na performance bariko barakora mu abazi bose ndabazi mugabo muri ico gihe bamaye trophée akambwiye ati okay reka rero ncagure bara performinga nkaraba performance you nkaraba ukuntu uyitwararika kuri stage nkaraba ueffort ashiramo aca ncagura yego ikibazo aho nyene twaragize kubona kuri page Facebook ya Big Fizzo apostinga avuga yuko atazoboneka muri show ya social mura mu Rwanda hanyuma ubukurikira shasura kandi tubona video ariko avuga yuko ari azobari sasa twashaka Fizzo atubere umuco atubwire tumubona live abaye iki ico kintu nakivuze ko haba sinagiye ku impamvu zikiri ku mpamvu zikiriyo nice Big Forest abantu barifuza je shakumenya akantu kuva ukiri muto katigeze gahindukiwa nakuntu munkotesha nk'umusi wose tukavugana ibibazo mukambaza mukaza murabishira
mukagira nka seri basi mukagira nk'agaseri okay wobona gute Okay, nice. Tugende kuri akabazo. akabaza ka Akantu kuva ukiri muto nubu ukuze nikahindutsi wawe. Kitu ambacho toka ungali mdogo kilikuaga mpaka hivi bado kipo. Unaona hakubadilika. izina ryanje ntiryahindutse. Big Farias, birashika ukibuka umu ex wawe uwari we wese. Umu ex aba ari umu ex kubera kumwibuka. Abantu birashikaga guca no maso. Gute se ufise uwundi bishika gute ngo mwibuke umu ex wawe? Ahubwo bivuze niyo ndiko ndikutuzina mugabo nta n'umusi no biranshikira ngo nicare ngo nibuke umu ex wanje. How come ushobora kwibuka umu ex wanje fise uwundi ngaho? Yibuka tuzina. Ari tuzina tukuje mu mutwe unye. Kubera ubivuze sino Bibukana. Unyene nibuka nta none ubuka. Nibuka umugore wanje kuko umugore wanje twatanguranye kera giti. Ya. Waje kumushira ku mugaragaro ubu. None bamuzi yuko gusa ari vyubu no. Okay. Big Fire. Ex ufise wundi anje ega kubera iki bamwitu ex ni kuvuga uba wafuse n'akanimero wafuse vyose. Ya kuko haba ari impamvu bituma ujya mu mwarahebanye. Swat yarakubabaje swat niwe wamubabaje bevala uribagira ubuzima bukabandanya. Ndafise ikibazo kuri Mugani Legend. Kenshi yuri kumwe n'abafana bawe. Nihe nyifato wama ushima yuko umufana wawe kwifata imbere yawe? Icyambere mbashaka yuko umufana wanje abone ati ujya muntu mfana arabikwiriye ko ndamufana. Muri ntuze zose mu myitariko yose. Ego. Big Farias urashobora gupostinga ifoto itari editing itaciye muri program yari yo yose yo gukora yo gutreta ifoto. Birashoboka kandi hanige bidashoboka kubera ki bakreye burya tujya twa edit to ku editing amafoto. Nibyo ndiko ndabwira ntibabikoreye ubusa babivuze ati aka urashobora gushira kwa gafoto neza ukasiga ka poudre bien rimwe na rimwe birashika nka editing na. Okay, Big Farias, amahereni wawe asiguri. Amahereni asigura nk'uko nambara impuzu. Cyangwa nk'uko nambara ibirato. Ariko utambaye impuzu biboneka nabi. Bisigura nawe iwawe utambaye amahereni biboneka nabi. Ego. Okay. Hama akaboronga. Ni hereni naryo nyene. Wawe gasigura. Gasigura nk'uko wambajije kuri iyi question ngaho kwambara amahereni. Amaruru aguriye. Mwisoko. Yahe. Mwisoko isoko yose. Ini argent wambaye ubona ko ari agent cyangwa ubona ko atari. Ndimo mega si argent. Okay, nimba ubona ko atari agent c'est bon. Dusa n'abasubira inyuma ariko Big Fizzo arambabarira gato wengera namwibutse umugenzi wiwe cyane kumbure barabuze. Fizzo yumvise Sosokey ni giki yibukira kuri Sosokey? Numvise Sosokey wumvise petit frère yapfuye umva muri music yari umuzisya mwiza yari umurapera mwiza yarafise yatari gupfa yarafise akazoza keza atwa nkubu yari ko yarageze kure cyane kuko yarafise ambition. Uciye ahantu kumva abantu bari kwa discutatif Big Farias uravye n'izina ryo afise n'ubustari bwose afise vraiment wapi vraiment ntarashika uko bikenewe uyumva nta kimwe vyombwira parce que ni James mbanzi iyo ndiko ndaje ego parce que ntushobora kumenya iyo ukuraje utazi iyo wavuye so bajya ntibaba bazi aho navuye réellement niyo ndiko ndaje urumva ni je mba mfise vision yo kumenya aho nshaka gushika so bajya bariko baradiskita bareke badiskite uko bashatse so bavuze ati wapi iki donc nta nakimwe vyombwira ko ntivyonci intege kuko bo nibazi biri mu mutwe wanje so nta nakimwe ahubwo je novuga ati nibabandanya babivuga uko nyene kuko mba ndi mu mitwe yabo. Big Fizzo kubera ki ataba bodyguard ufise kubera ngira aba bodyguard kubera uri umustar kandi birakenewe ko umutekano wacunge. Umustar niki umuntu azwi no kuvuga yuko nimba uri umustar hari abantu bakuzi neza udashwana utagira iki akwabo kugira umustar uba wikeki kutemberana nabo sigura yuko abafise abastar bakomeye cyane kwisi bafise aba bodyguard bisigura abo rero no kuba bazigituma bafise abo bodyguard kuko rero ntibirashi cyane mu bodyguard nkeneye kuko antuka nimba umunsi wanje wo gufugeze nawe uba ufise aba bodyguard jana urapfa
ndadaye ni yarafise bataillon si mucungere ntibamwishe akwabo umunsi wawe ugeze nawe uba ufise aba bodyguard 60 rafu urumva kandi antuka je sinobona umuntu aje kundamusa ngo ndege kumuramusa ngo kuba canke yoba nuka canke iki oya burya n'ubuzima bwiwe kandi ntuwoco bumuhora tu vois ce que je veux dire kujya kugira abo bodyguard bon peut-être ngiye mu giteramo kuko mba ndi concentré aho nozana mu bodyguard umwe canke babiri badatuma abantu batuma mu mutwe hatagenda neza sino aba bodyguard je sinabo nkeneye ushawahi kujuta kuwa star biramaze ukicuza kuba umustar ya rimwe na rimwe bimaze gushika mbwira ikintu uhora wifuza gukora kubera ubustar bwa bikanga hari ikintu ari kumwe nshobora kuja kuri beach nshaka koga ndi gusa ngo ntivyokunda jiba donc ntibishaka gukunda bashaka rero abana ariko aroga ari gusa bimisi misinga cyane beni ndatoze mu mvura ari gusa hanze yiruka ari mu mvura kwacu kubita mbizi munuze nuzeti bijya ndabikumbura cyane hari igihe kimwe ushobora kuvuga ati usha kwirelasha nyene ukirekura nyene ukavuga ati mugabo kubera amaso y'abantu kuko tuba twita ngo turi biyo bya jami urumva kandi bajya barabamfana umuntu akoze iki yoca bavuga ati bwa bundi mugabo rimwe na rimwe kwirekura mu buzima birakenewe kuko n'umutwe uruhuke uzoshobora kupigwa kaci sijya kupigwa nishawaye kupigwa kaci hari mu Buganda igihe nariko ndasurvivinga mu Buganda mvuye muri boîte ndiko ndamanuka kuja kurondera bus kunana sanga bus zaheze sura kandi nkate gatoyi baca barankubita kaci abantu hari ibintu byose nari mfise byose passport msiri Fizzo ntitwabimenye oya muri ico gihe sinari bwabe Fizzo waho ndi muzi Fizzo kuna passport urafise passport no bangendi buraye ntafise passport kweli passport yawe ni ya design gani Nigeze kumva yuko ufise ya passport ya red du Murundi mfise passport y'ikirundi irabizwe ndafise ikibazo kuri Fizzo barigeze kuvuga yuko Fizzo yegize kugera imigenderanire idasanzwe we na Chameleone ko kandi ko bigeze no kubana Fizzo sinzi ko tubera umuco twarabanye muri ico gihe nyene twakubwira cha makaci bankuse kaci wari mu ma programme na Chameleone twarabanye ico gihe nayo nyene yari ndibuka ngo waragiye n'amaguru Fizzo wagiye n'umuduga juste wasavye lift ahantu kuja he umunsi umwe sinzi ahantu nimba ari wewe nariko ndakurikirana ikiganiro cyawe sinzi ko uduha umuco gato kimwe muri histoire yawe uri kugenda wari kuja nimba ari za Uganda nimba wari kuja he sinzi imengana Chameleone wagiye n'ibiduga juste bigenda hari unadode oya sina dode no na bon Muncamake nari igihe Kidumu yaje ubwa mbere asanga ni Gasuru iki papa aje ku launching ya album iyo ya nuze yaramenje biduhura kuri ico gihe yari radio Mwizero namba ntibuka studio y'Ijambo voilà turahura vite fait aravuga ati ko yasanze muri ico gihe ari turi ngaha vraiment n'abarundi batazi ikintu cyitwa rap babibona kuri televiziyo dusuka iki batabana baki abavuye hehe iki batabinyonyereye so twari tumuzi mugabo we yarasanze tuzi deja turahura n'umuntu afise igiparo kuntu ni Gasuru twavuga tego tiuninde kibidon kidumwa fest twamaze kumva ijya ndirimbo ko yari indirimbo iri kwira cartona nga turaganira cha duprometa ati mwebwe nimwashika Nairobi vraiment mwo muzorabe kuntu muzoza nimba muzoza n'indege nimba muzoza ni beskeri nimba muzoza mwoga muzoze dukorana indirimbo hariya ko ico gihe nta ma studio yari ngaho urumva twakorera ku instrumental y'abantu so birashika doge arapfa yakwigendera Imana mwakire birashika wundi nyene kubera za ntege atarashise ashara biheba umva ari mu Rwanda akora ubundi buzi jewe mu Rwanda avuga ati wapi jewe vraiment jewe ifo ko ngenda gute nshikayo gute nkuko yari yabivuze ifo ko ngenda urumva cyafata bisi ndagenda nshika mu Rwanda nagize ama escale menshi shika mu Rwanda ubuzima buranka deja ngira navuye ngamfise nka 20000 mu mufuko shika mu Rwanda biranda hicara niko kwicara muri iyo ghetto nakubwiye ndahicara y'igitumbura n'amazi y'isukari iki
tangenda ndamwa kugira ndonke nyene amatike iki mbwa biranga kwa franga twa duke usangira aho byari bash darudaru ko araho n'umugenzi mwicaranye bafise ibyo kurya kaca genda gahaguruka akagaruka yariye voilà sinzi nyene imana ntitu wayo nyene biragera ahantu haza exposition kintu ari kintu bita exposition mu Rwanda bespose ibintu nyene by'ibidandaza nyene ndagenda uwo munsi aho hantu kuri iyo stand ikitusa bashaka umuntu avuga igifaransa n'ikirundi n'igiswahili urumva tori abantu bashika nka 30 bashaka abantu babiri turaparticipa muri ico ntuze tuganya turi babaye umukobwa n'umukobwa w'umunyarwanda kazi nanje ndacamo niho naronse itike yo kunkura mu Rwanda injana ni Nairobi no yanjanye nuze Kampala bo nari ndafisa amahera kameme mbwa nuko baciye bayanyibira Kampala kuba nguze kaci no deja Kampala sina n'umunsi wa mbere narajyama hanze kiva najyama hanze imisi najyanye nk'imisi 2-3 hanze no kujyama narahindura impuzu kugira nticafure voilà hama bon deja we Chameleone twamaze kumenyana ino mugabo ntitwari bwabe abagenzi cyane kandi nawe kugira umutore Kampala nini niya byari bigoye cyane voilà bon hama muchama gicha duhura kamera urino vo musi nitwavanye numva tusha tugenda kubana nawe iminsi bike ko nawe yari afise gahunda yo kugenda muri Kenya ku recording voilà bon cyane namubwira ati je rero urazi namakuru je ngaha nta n'igipapuro kimwe mfise nta arambwira ati nta kibazo je banyitiriye izina rya mukuru uyu Mayanja bangiriye idea fake yo mu Buganda urumva nitwa James Mayanja ya fake ndarengana kunze bararaba batewe n'umuganda kudeja nari maze kukimenyera gato ikiganda wagalanyo ugusa niko nacibagira ninjiye Nairobi ndumuganda voilà hama uwo munsi dushise mu Buganda Nairobi telefone nta nakimwe nari mfise na adresse byatakare muri ibyo bintu nyene banyivye tuva donc ntiyandi une chance gusa hama turagenda dufise Chameleone yarafise ahantu ashikira uwo munsi dushitse ngaho asanga umutipe yari mutsi cyatsuba kandi oblige kujya mahanze duishu na Chameleone mwagamye hanze na Chameleone après tubavuga ati rero kuko bibaye uko ifoko dusubira inyuma n'amahera ataraduherana urumva bafise amafaranga ya tike gusa ya aller retour urumva cyane ko nabwira nanje kidumu sinzi aho ndamutora vraiment sinzi kuko adresse yiyo donc yari juste yari nuze yari aventure urumva bashika turashika asigaye ko twafashe decision ejo turafata yo mwijoro mu gato saa 10 zo mwijoro dusubira Nairobi tuvuga ati reka rero tugenda dufungura ahantu nyene turagenda muri iyo bar resto usanga kumira ari kidumu avuza rero twagiye tutazi nuko ari kidumu urumva tucinjira kidumu arambonye ndabana kama boka imana uri imana yamana nemera yamana nizera vraiment deja n'amatiketo yakatishije gusubira twicara turasangira jewe kidumu na Chameleone ngo Chameleone kubera ujya mu tipe we yambuza ati eba ko wabonye umukuru wawe je sosubira inyuma nipanze kandi bien niko kuguma i Nairobi ego ndafise ikibazo ngaho nyine kuri Big Fizzo none ko twumva ko baciye mu buzima butari novuga butoroshe we na Chameleone mbe nta gikorwa cyo bagihari ko kirategurwa gate we na Chameleone warashimo usanga batanavugana igikorwa cyapanzwe ya même 5 ans uvuga ko ya 5 ans kandi à chaque fois duhuye nico kintu reka tuje gukora kwa tusanga hacaza mu kindi kintu soit arambi ati Fizzo wegutembe kurukura goto chatanga ukubunta kwanza mabita kacha soit agahamagara n'umuproducer wiwe sanga umuproducer wiwe nigiye meruka mu Buganda yaranamamagaye aranyakira turasangira turi kumwe na ba Wizo iki nyene tuko turanywa nyene tutsangira tuko turakubita beat iki
tuko twakubita beat nyene twaryohewe tuvuga ati sije tuzoza kuririmba ni po Charama mugaro producer arambwira ati ni mu amasaha abiri muri aya masaha abiri rero biyoga byaduze babajyana abantu banywa inzoga zikaze cyane gose usanga umuntu yasanze ariko ko no umuntu kweri umuntu atayimba atafanya hari nigeze no gukora na instru iri tayari ambwira Fizzo ejo je nzoza gukora bicabigira mugabo je ndizeye ko tuzoga ko we arabishaka nanje arabishaka deja kwanje ashaka no arakunda n'indirimbo ijya yitwa Madem yarambye tuzoyikore na remix ndambwira aya ifoko dukore ikintu gishasha apana je ico nasubiyemo yeah Dafise nuvuga ni nko kumusaba Fizzo nk'umuntu akunda kumviriza indirimbo ziwe Fizzo sinzi ko wodufasha ukaza uradukorera amasanamu yazijya ndirimbo zawe nuvuga za kera ziba zarabaye hit song cyane ya ivyo bintu siwe gusubisa vi n'abantu benshi cyane babisaba bambwira ati Fizzo ubuko mufise Bantu Boy mufise management nta kuntu zurasubiramo ukagira video yazijya ndirimbo za kera ya ni ide nziza mugabo kimwe gusa nuko ngira no zigirira aka remix gatoyi mugabo nkazisubira iyo abantu benshi baramaze kubinsaba vraiment kuko uravye no mu concert kenshi ndiko ndaje kugira bakunda zimwe za kera kuko barazi hari barazi impamvu bazi kunze tureke n'abaniga n'abantu nkamwe bo mukunda kuduraga iki tusa uko benshi zamunya benshi barabambira ati sha niwe watumye ndongo umugore ke niwe umva rero sha imana imbabarire nuko hari abantu batumye bababara kubera indirimbo zibanje urumva nibisera byose zerana gute bidakunda ntibikunda rero turi turashoboye kubona Big Fizzo mu gusozera kiyago cacu Big Fizzo je ndumenga ndafite ibintu byinshi ndakubaza naho bavuga ati tugume tukubaza twoheza kuko wewe nawe ama interview urametriza sana so je ndumva umenga twogarukira ngaha ariko nitwosozera tutakubaza ibibazo bya yes or no niko tumva twama tubigeza mu live menshi turakunda kubaza ibibazo bya oui ou non umva ashobora kubivuga ati ego canke oya nta bindi bifaraje uko tayari bivana n'ibibazo mwombaza ari ibyo ntashobora kwishura n'ibyo nshobora kwishura yeah bro uri tayari bro twagiye kuba ndi tayari lakini sasa response itatoka huko chama response ni yes or no tu nabi urazi zina jiwe better than then abuchungu nagusiguri okay nice Big Fizzo twagiye ushawahi kulala na malaya no Big Fizzo ushawahi kutoka kimapenzi na Shani kwe no Big Fizzo nta kibazo ufise aramaze kwiba ego na wavuze mvuge yeso no urumva nta kwisigura ngaho murashobora kubibura urushinge uba wibye okay Big Fizzo uramaze kurara mu hotel ego Big Fizzo uramaze ushawahi kuzingishiwa mimba ego Big Fizzo uramaze gukundana n'umukobwa akakwanga uramaze kudraga umukobwa akakwanga ego Fizzo urakoresha amareba ni uburozi oya Big Fizzo birashika ugakoresha condom ego Big Fizzo uramaze gupima sida oya Big Fizzo uramaze kuja muri disco kagwana ego Big Fizzo oya Big Fizzo yaramu blote lolilo oya Big Fizzo acha nishia hapo kuko tubananye n'ibirebe Fizzo baza naco baza wewe tugitangura we nakubwiye gute uramuzi oya nice ni byiza Big Fizzo je kuri numenga ikiyago cyari kimeze neza cyane akajambo kanyuma ku bakozi b'umuziki ndundi n'abakozi b'umuziki ari umuririmbyi akunda kuvuga yuko ni kibazo cya nyuma ari umuririmbyi akunda kuvuga yuko umuziki wacu utararenga kanyaru kini ngaha nyene sinzi Fizzo ko yogira icyavuze ko ikintu twagitanguriye ko ntaco inde uvuze ngo ari umuririmbyi akunda kuvuga yuko umuziki wacu utararenga kanyaru ukiri ngaha nyene uwo muririmvyi n'umuziki wiwe utararenga kanyaru mugabo uri wanje uramaze kurenga kanyaru n'uwabandi uramaze kurenga kanyaru kuko deja umuziki wawe wawucishije muri Trace TV umaze kurengana imbibe so uwo yabivuze no kuvuga yuko no muri kanyaru ataraja gukora concert
yeah. Nice. Hariho abantu benshi badukurikiranye ikiganiro cyacu cy'uno munsi n'ukuri ndabashimiye cyane bivuye ku mutima. Big Forest wari kumwe nawe ngaha ariko amasaha araheze na Big Fizzo arafise umuryango arakeneye kuja kuramutsa umugore n'akabebe. Mbega umwana wawe yitwa ndaye Fizzo? Victorine Mugani. Victoria. Okay. Reka mvuge basi Victorine Den Mugani. Victorine Den Mugani. Eden. Victorine Eden Mugani. Ariko gamane. Imfura yawe yitwa Trésor. Okay. Indirimbo Trésor. Iri muri studio. Izo sokaja. Hageze. Muri zigiye twemere ko zisoka muri December ya Trésor ntirimo. Oya, nirimo. Ni indirimbo zitatu agiye gusohora, imwe ni ya Double J, iyindi ni Gwiwe, iyindi ni ya Elise Boy. Mama we Bantu Boy we. Tuzohure rero ku giteramo itariki 24 sorry. Ni le 24 hajya kuri ariko kiye kibanza minga kiragoye Fizzo. Yo gasho yanyu aho mwayishize. Nikigoye na gato kibanza kishoroshe cyane kandi nuko ahantu nkuko navuze abantu baraharengana batahazi mugabo kandi nahantu hagendera abantu benshi deja uvuze Sioni isoko rya Sioni mvuye ko abari injojo y'abantu so ni hajya nyene a 100 metres ya ko Sioni musi yaho ubu hashize ego kandi bivuze yuko nawo noja gukorera concert uterere abafanzi banje barankurikira tu yego bivana n'ukuntu mubanye n'abafanzi ushaka kumenya akarere ka stage like sound bize neza zobona ibintu bitesa bro ko turi muri digital no ifoko baza biba icyo nzi cyo ntibazoga ya son yego audio fresh yego ko ni son ibi bivuye hanze cyane anyene turafise mbeko bereke muhora mugaye ibintu by'iwacu turashoboye ngaha nuko nyene twewe tutiyemera kwa kundi tutikunda ko deja Alberic afise son nziza umva son watangiye miliyoni 15 umva ari so ibikwije amuze amategeko yose nuze stage ya 15 millions si staging man si stage za zindi usanga stage umuririmbyi arakeneye kuza muri Bantu Boy hasabye iki bikunda kuza muri Bantu Boy kuza kugusaba kugira muri label muri iki gihe ntibikunda mugabo nje cifuzo cyacu kuko bivana n'uburyo dufise kuko sinoshaka umuririmbyi aze hajya anye ndamwemerera ibintu hama sindabikore byosha biboneka nabi mugabo mu gihe tuzoba dufise uburyo bwinshi dushobora no kumanaginga abaririmbyi bashikana 200 tuzobahamagara mugabo pour le moment bishoboka ko bivana n'uburyo dufise sinoja ngaho beshe ngo Bantu Boy ngo ifise amahera yo gira no yeah. Dusa n'abasozera kandi dukengurukira Mutama hama adutorera izina rya novuga game y'umuziki wa hani wacu izina game zivuga bamwe bashaka ubatize izina umuziki ndundi umuziki ndundi yifuza ko ubatize izina uhizi ndundi rirakwiriye parce que ndundi music rirakwiriye parce que ritwerekana twebwe abarundi ndundi music rirakwiriye yeah. Nice twari kumwe na Big Fizzo ndagushimiye cyane bivuye ku mutima nanje ndabashimiye kubona mwampaye akanya kuganira n'aba ariko baradukurikirana hama abo tutashoboye kwishura ibibazo twihanganire kuko ibibazo byabaye byinshi hama peut-être nanye nzokora cyangwa bazonsubira kandi bantumire nzoza hama ikindi naco murakoze abantu bariko baradukurikirana amata y'umwanya wanyu kumbura mufise ibikorwa byinshi byo gukora hama big up ku bafanzi banje bose hama big up ku barundi bose bakunda ndundi music big up ku barundi bose bakora dukurikirana big up ku banyamahanga ndazi ko n'abanyamahanga bakora dukurikirana hama sorry ku bantu batumva ururimi mugabo nta kundi fo kugwiga ko natwe turiga ibifaransa tukiga izindi ndimi urumva so merci beaucoup ku bantu bose badukurikiranye hama merci beaucoup kuri Bujahit hama mukomereze ngaho merci beaucoup Isaac merci beaucoup Mr. Ipo merci Zach merci beaucoup hama mukomereze ngaho hama mukomeze gushigikira ndundi music urashije mzee afite je ngumanurwa rugarutse kumatuza kandi dukenewe cyane novuga bisero kuzomutubira ubundi kandi Fizzo kumbere niyazo za kumbera zo tubira umuco sivyo
Fizzo ameze neza cyane. So ndagushimire cyane wese mwese mwitaze mugafata umwanya wanyu kugira mutiramane natwe kuva mu ntango gushika mu iherezo. Mwari benshi cyane nuko ndabishimye cyane. Mu Burundi muri benshi, za Qatar, za Mozambique, za Zambia, za undi muri ivyo kwifuza ko twohutumira ninde muzobana mubibona ku makomunike yacu. So undi munsi Fizzo indirimbo ufuza ko twosozereza Wow. Habona ririmba zose ndazikunda. Akaririmbo wifuza yuko twohereza ku igariro cyacu. Faut gutigita, muzoze dutigite le 13 et le 14. Hama n'abandi bashaka kwiyandikisha ntibaraheza inimero barayifise. Kwiyandikisha azoba concours de danse y'aba danseurs. Umva wa mbere azotora nk'ibihumbi 800. Urumva so ntibirahera. Hama le 13 abantu bafise ivyo bacuruza donc ni sorte nka expo no kumenyekanisha iyo Tokyo Business Center. Hama le 14 tuzaturi kubona aba DJ benshi. Le 14 bantu boys bayibereye hariho n'abaririmbyi twinvise twashatse gushira kunuze kuri affiche. Ni invitation nabo nyene babishatse bazoririmba babishatse siku nguvu. Hama karibu cyane muzoze dutigitane twese musi le 14 kandi hageze rero dutumirira abakunzi ba Bujahit TV, abakunzi ba Buja Flavor mwese tuzogende kuraba ico kirori. Hama kandi mutibagira kugenda kuri Instagram, kuri page Facebook, kuri Twitter za Big Fizzo ni za Bujahit TV. Mubaba abone, mugira subscribe n'ama commentaire n'ama like n'ama share. Kugira rero bikunda zura kurikirana zi live nuko ukubita j'aime fyonda j'aime canke like kuri page nyene uri kubona ko i live ni ahera ucubona ahantu handitse ko j'aime fyonda ya j'aime. Tous les jours tugiye muri live gusa notification ishize hagiye hejuru pop Bujahit now live shubibona aha mugaca winjira faster. Hama tubagira kugira subscribe kuri YouTube rero hariya kugira tukwize 100,000 subscribers. Hama Silva tuzoyitoreye tuzoba mbere gutora Silva mu Burundi reka ribi. Hama ikindi naco kukei kavadilatere kanuzi kuko na za freshes ziko ziragira ukuntu bayashaka kuzazi freshes bavuye nyibura zose zinaanza kuisha kukei problem. Nice sana, merci beaucoup mwese. Tuzosubira undi munsi ejo muri ndi live. Loki nene, bye.